Ashimwe gose ego kazi karibu cyane ego namahoro rero ndashimira Imana umukozi w'Imana ego karibu ndagiye cyane kuba nababonye Imana yabicubahiro yashigwe hejuru kuri natwe twararyohewe twumvise ko mukeneye ego hari hasigaye bitari bike ego turakiza rero kuza kugira ngo tunaramukanye hama cyane ibyo bishasha abakozi b'Imana mukeneye na cyane kabisa nibihe byiza cyane kandi Imana yabicubahiro ego kaze namwe Isashi ndane kuchwanga uhaniki uwone biki none ubaza uwone biki cyane uricara nakubica kuco nabutumiye gabo abakozi b'Imana bama mufise amanyanga bena bisigura none cyewa untumye ko ubu azangama none uwo ninde kuri wewe ninde uyu Frank ndagusaba umbwire uyu ninde kuri wewe uyu mwanya ngo ndamubona ikivume imbere wanje ndamubona n'ishetani ndamubona nk'uyu kivume imbere wanje ariko atari uyu mwanya wahoze umubona nkande yahoze ari inde ndagusabye igishuri atari uyu mwanya yahoze ari inde nibyo yahoze ari umugore wanje mugabo ubu byaraheze isezerano ryaraheze ni ukuvuga ubu mwaramaze gupfa kuko mwasezeranye ko muzotandukanya n'urupfu ni ukuvuga ubu mwaramaze gupfa ubu muri mizimu yigendera icyo kibazo ntukibwira jewe kibaze ubu nyene yisohoye mu rugo aragenda kugeza uyu mwanya nanjye mfise ibindi vyiyumviro sawa okay ndakubaze abarundi bavuze ngo ingwe gutwara ibitungwa ikagutanga kuraga uyu mwanya iyo uba wabuze ubwe iyo uba waruhuza wiyumvira ahubwo bari kumvise imarabare mu maso yawe ibimarabare ndamuraza ufata umugore nk'uwo akambita amakoke akafata akamvuma amata mu maso akambita ibitutsi biruko ego yaramenje kabisa birumvikana yaramenje hama Frank ndakubaza none imbere yo gukubita amakofe byari bivuye buki ikosa nini yarifise ikosa jewe naje nk'umuntu w'umushinga ntawe hama amakosa yose narifise ngerageza uburyo bwose ashobora guca bugufi imbere yiwe kugira ngo tubiyage n'umuntu w'umugabo nkaca bugufi nkabomba imbezi wo kugira ngo ambabarire mugabo ntiyigera yumva atanga kumvita amakofe no kumva ibitutsi biruko Frank umva ndakubwiye burya abagabo hari igihe aba ari mu ikosa ariko agaca ashaka kujistifya iryo kosa yiwe wewe uriko uracisha hejuru ikibazo cabaye mu rugo rwanyu urakizi sininda kugisubiramo wasanye abana ukuye hanze madamu atazi mufise umwana umwe mu nzu umudamu yavuze byaciye bigenda uko byagenze uwo mwanya kubera yavuye mu rugo ubona ko ariwe mwicaye ubona ko ariwe mugesera ahubwo mwari mukwiye kongera guca bugufi mwese mukiyumvira akazoza mu rugo rwanyu
ibyo je ndabyumva kuko ntiyigeze yicara ngo abyiyumvire. Ubu rero nanje uyu mwanya ise bindi kuko mu kugira ngo asohoke urugo arafise iyo yasohotse aca. None Frank, ndakubaze sawa, ubu unye ufise abana ujya umwe n'abajya abandi wazanye, sibyo? Uyu mwanya uriko wiruka, ufite imigabo mibi yo kwiruka mu bandi, sibyo? Mbega iyo mbuto ugomba kubiba mu bana ni nyabaki? Kubera kutiyumvira akazoza k'abana bawe, kubera kutiyumvira akazo imbuto uri kurabya, kubera kuti warize warukishije usibye ko wiyororeka muba wari byabikangayoni abapapa baturirimbira mu ishengero, wari mu ishengero ariko ukuguru kumwe kuri mu bandi bagore mu bamaraye ubusambanyi butagira izina. Nanje wari ukwiye guca bugufi ugakizwa ukongera ukagaruka ku Mana. Ijambo ry'Imana ngo rivuga ngo ijambo ry'Imana rivuga yuko naho ufite ibyaha bingana gute, iyo uciye bugufi Imana iraguhana ikakugira neza. Kozi w'Imana ndashirwa mugabo umbwiye ijambo ry'Imana nanjye ngomba nakubwire rero. Yego, ijambo ry'Imana rivuga ngo icyo umuntu yarahiye naho cyomugirira nabi ntaze yirahuse. Naramaze kurahira ko ntazosubira gusubirana n'iyo shiko rero. Naho byogenda gute sinigiranira. Ikibazo abantu bagira iyo umuntu yahoze mu by'Imana hamakagwa ibyo yamenye biba ari byo kumukiza, biba ari byo kumwica. Hasigaye aho uca bugufi ukongera ugakwiteza agatima ukiyumvira iherezo ryawe. Mbega wopfa woja amaherezo y'ibi byose, urugo rwanyu ko mugira ngo rusambure, ko mwasezeye ko muzotandukana n'urupfu, amaherezo ya byose naya. Icyo nifuza je umukozi w'Imana, ndifuza kongera ko urugo rwanyu rufise amahoro, nta kindi shaka. Maze iminsi numva amakuru y'ukuri ko wiruka ujya mudamu afise urugo rwiwe, byose biradushikira turabyumva. None agasuzuguro k'umwamikazi Vashiti kavuye mu gisubizo cyande bisigura iki? None Vashiti ko yisohoye mu rugo hama Esera aragwinjiramo, Ahasuwa Rusi yarakoze ikosa cyangwa gushaka kundenganya. Mu isezerano rya kera abagabo bari bemerewe kurongora abagore bose bashatse, ariko Yesu amaze kuza baciye bamubaza ngo mbega biremewe ko kera bavuga ngo umugore nakosha mwandikira icete umurungike agende, ariko mu isezerano rya kera Yesu aciye avuga ngo nuzoraba umugore w'ubundi akamwifuza azoba asambanye nawe, kandi gusambana nawe bizomuta muri Gehinomu. None we usibye kumuraba gusa wagiye uryamana nawe, gusambana nawe, gusambana n'ubundi mugabo wumva ukwiye iki? Iminsi amaze yarasohotse urugo aramutse uwo basambanye. Icyo kiragoye, icyo kugira ngo kimenye kiragoye, ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo haragowe ubitsitaza bizovako. Rero nubwo yongwa mu ibyo byaha kuko ariyo wabimutayemo, biragoye ibyo byaha nawe bikugarukamo. Gusa natuma asaba imbabazi, asaba imbabazi ambwira ndamubabarire kudaza gusubirana n'ibintu. Frank, je ndamubabarira nk'abantu b'Imana, ijambo ry'Imana. urumva Imana mu mutima wawe irumvuye irabogabonga, irumvuye kabisa, irumvuye irasesekanya, ahubwo iraseseka no hasi. Frank, wari ukwiye guca bugufi umukozi w'Imana. Jewe nkatsindira parasera, nkatsindira etaje, nkatsindira umuduga, ntabwo ndamubwira duserekura umunezero, ndamubwira ibyo natsindiye mukanyigira byumva. kubera ko utiyumvira urugo nabo wasambuye. Umudamu urari umaze imyaka 12 mubyaye umwana byarasa ko mumukurikiza, kumbe uja gukurikiza hanze. Ico cyo kubera kutaciyumvira. Abere iyo yaragiye gukurikiza. Frank, jewe cyari kina nabutumiyeko igisigaye wumva nuko wewe ufata ingingo nk'umuntu w'umugabo, sibyo? Ariko kandi ufata ingingo nk'umuntu yigeze gukizwa, kuko amaherezo y'ibi byose, amaherezo uyu munsi uyu mwanya uriko urasiga musiga, hariho umunsi tuzogera imbere y'urubanza.
ahubwo uzosiga ibyakorewe mu mwiza, ibyakorewe mu rutara, ibyakorewe naye byose bizoshirwa ahagaragara. Ngo ibyo nabikora ngahora, ukibaza ko mu mwanya nawe wari kumva bigaragaza byose uko bikurikirana. Mbishira imbere y'amaso yawe. Hari umunsi bizoje imbere y'urubanza. Uwo munsi niho bizogaragara uwari mu kuri n'uwari mu kinyoma. Kandi uwo munsi nakuvuga ngo mbabarira bizohaba, nakuvuga ngo uwo munsi azoba ari gutanga muri gahoro cyangwa kuja mu ijuru. Rero aha ku isi dufise amahitamo abiri, ni umuco cyangwa n'umwijima. Uhitamo inzira ushaka. Uyu mwanya uri imbere y'umukozi w'Imana, hitamo inzira ushaka. Kandi iyo uhitamo niyo ndagusengera Imana, iyo uhitamo iba niyo nzojamo. Icyo twugaye no mu isi tubashugawe, icyo twugure no mu ijuru tubashugurure. Jewe ntakabiki wanje umukozi w'Imana nyumviriza, ntakabiki wanje kandi nacyo ndashaka kuja mu ijuru. Mugabo ibi byose kugira ngo nje bugufi imbere ziwe, ko kugira ngo ntunganye urugo rwacu rubimoreye. Kubera je nuko bigenda bikora, suko nabikora numva ndabishatse ariko nahise sawa. Kubera ko utiyumvira basi kuba yaravuye mu rugo, kuba yongeye akagaruka kugira ngo muhure, niwiyumvira ko ashaka ko bagusaba imbabazi hagati y'amakosa yabaye kugira ngo yubake urugo, kuko azi ko umudamu w'ubwenge yubaka urugo rwiwe nayiwe maboko. Ega natwe abantu b'abagabo turihagarara kute, abantu b'abagabo ntitupfa kwemera. Nansaba imbabazi rero, ansaba imbabazi ku makosa yose yakoze. Jewe ndichagukunda agukunda kwa none fulani wewe nakosa na nini wakoze kujifunza kutomusanga wazi kwa fulani oya je ndakubaza ntakosa na rimwe wakoze kujifunza kwa makosa yose wewe yakoze sada jewe nubwo byagenze kujya kose nari nakubwiye ko jewe wabimenye cyangwa mugore bari umwegise wanjye narakubwiye ko yasabye ndamubyara umwana aca ku mariyongeza ariyongeza. Rero uyu mwana yari kutoreka avyona yego n'amatara yariko yatsa azimya ariko abantu b'ikigihe n'abantu nukuri mbabarire uyu mwanya ndumva ntotakaza amahirwe y'urugo rwiza, za nyigisho zose twiga mu ishengero z'urugo rutunganye. Uyu mwanya ndagusezeranya yuko tugiye kubana neza mu mahoro kandi urugo rwacu rugiye gukomera, ntazosubira gukora biriya nakoze, ahubwo tuje twubake urugo ruhire. Ego n'ukuri ndabigusezeranya, nibyo nifuje. Ego babarire sinakwicisha amajambo menshi tujane nateguye ko nshira mu rugo ndahasengera ko ndazi neza idayimoni aho yakwicara itenda gusenga urugo rwanyu ruhinduke nta kuko jambo ry'Imana bagategeka yuko iyo tubaye tumeze neza twebwe n'ibintu byose bigenda neza. Kandi urabona burya ishengero kugira ngo rikomere rihera mu ngo. Ingo iyo ziriko zirasambuka n'ishengero riba ririko rirasambuka. Niyo mpamvu tudashobora kwicara mu mutekano ingo zanyu ziriko zimererwa nabi. Okay. Nikupatie ucheze je? Ucheze. Finya sasa, mpigie simu mama. Mpigie simu mama. Finya hapa.
Oh, karibu na sisi wangu. Sisi wangu. Karibu. Karibu. Ndio karibu yako ichukue peleke mke wako na watoto wako. Sawa mama. 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 Mama wa. Hebu wewe. Nini hivi? Nini? Watu wanataka kumuleke. Ndio kama ni kile kumzamu. Yesu, karibu. Unanikaribisha bila sisi wako. Sasa si mpenzi wangu. Mpenzi wako wapi? Mama wa watoto wangu. Mimi mama wa watoto wako. Hivi ndio unaona kama mimi mama wa watoto wako? Sababu unakuja na hasira tu gani? Mimi sijua kila kitu. Asikasete. Hata nisabijua stone. Sisi tunaongea kwa ndakwambia nikwambia kisimamo. Unapia nini kuelewa? Unapia nini? Stone, wako mjama sana. Mnyama hai. Ningekuwa mnyama ningekuja nikakupenda. Unanipenda wewe? Nimekupenda. Ila tunakuomba unisamehe mpenzi wangu. Yote yamefika. Najua kama hivi sio nini kitu kanikufanyia. Mbona unanifanyia hivi? Kwa nini unanitanganya mimi? Nikwambia mimi sawa. Kwa nini unanitanganya kwani? Ni kitu gani nimekufanyia? Najua kama ulitenda mambo mengi kwangu. Najua kama ulinionyesha upendo, tulifanya mapenzi mimi na wewe, tukatembea, tukaenjoy, lakini mpenzi wangu nakuomba nakuomba. Tafadhali. Hakuna kitu kimoja nataka kusikia. Mtoto wangu yuko wapi? Huyu hapo. Ungine alipelekwa na Shanela, alimpeleka. Shanela ameniambia kila kitu. Kila kitu Shanela ameniambia. Hivyo kama mama kwa explore sana. Mama kwa explore. Sana. Nikitoka nimekufanyia lakini mpaka tulipendelea kanimemesha nimesa mwela. Sana. Mama mnyama sana wa mwanaume. Mpaka nikukupenda kote. Nikakujengea nyumba stoni. Wako mnyama hivyo. Najua kama ulinijengea nyumba, tena nagaruka ninunulia, lakini imefika tu ibilisa nifikia. Sijui kisi niliendekana mimi. Hatukusibiliende. Bana nitaya kama unabilina watoto. Bana kuna milisha kweli story. Mimi mkiongea nidanganya kule. Ule mwanamke yule ni ukweli basi nikwambie nikuweke wazi. Mimi tuliishi naye lakini baada ya hapo alikuwa anazaa akizaa mimi najua watoto ni wa kwangu. Ile kwa nidanganya kwa nazaa wengine wanaume. Sasa nikakwambia ukweli ya mpenzi wangu napiga makoti wasi nisamee. Nyumba najua kama bali ipelekaga. Nyumba walipeleka hivi wangu kama ali lakini nisamee basi. Kila kitu na kitu kama